Bwana Donatien Bihute mwaramutse neza. Mwaramutse neza nawe Muhozi. Yego iminsi ni myinshi cyane kabisa. Mbega mwebwe muri abantu ngira ngo ni wewe ufise uburambe burebure wowe ukiriho mu bantu bakoze muri leta y'u Burundi. Wakoreye leta kuva uwuhe mwaka? Nakoreye leta kuva muri 1965 mvuye muri Université Fribourg. Tanguye pratiquement ko itariki ya 1/0/1965. Wakora iki muri leta? Nashitse mba directeur général muri finance, ndabija budget na comptabilité. Donc directeur général des finances muri umuyobozi mukuru wa kigega ca leta. Nawe cyane amafaranga asohoka akoreshwa mu gihugu. Nari umusore icyo gihe aba universitaire ngo twari nka 5 cyangwa 6 baje no nicaye nzi abagundi yitwa Ntimanza, twari nka 5 cyangwa 6 tuza kuri patrouille jewe na Kanyaruguru Barnabe na Bonus Kamuni Busa. Kanyaruguru bamugena kuba directeur général wa planification, jewe bangena kuba directeur général wa dépense, Kamuni Busa ba directeur général wa recettes tuvuge. Kanyaruguru n'uyu yahavuye yicwa muri 2022. 1969. Inyuma yaho wakoze ubuzi bundi buhe? Nari directeur général de la finance, hanyuma muri 1966 haraba politiki irahinduka cyane kuko 1965 ahubwo niho habaye ibintu byinshi byashikiye Burundi, ndakeka nivyo byagemye akazoza ku Burundi. Izi ngorane zacu niho zaserukiye, ndakeka habaye evenement politiki nyinshi cyane muri 1965. Nizo umengo zerekanye neza ko ingorane ziraba amoko zatanguye guseruka kandi zatanguye gusesa n'amaraso. Kuko 1965 Nyamoya Albert we yaturungikiye Telex turi muri Fribourg ngo tuze turaza, tugeze i Burundi baramusanga bamukuye, bashizeho Ngendandumwe rero niwe yadusinyiye gutangura akazi tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 1965. hanyuma haheze iminsi Ngendandumwe baramugandagura, hanyuma Mwambutsa arahagarika leta. Muri 1965 nyene haba amatora, iproni iratsinda ngo yatwaye intebe 65 kw'ijana, ariko itsinda hari utwumva ko hari, tubona ko hari amacakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi. En fait propaganda yari imeze nk'ivuga tora iprona ariko mutora umuhutu, kandi tora iprona kandi mutora umututsi. Iprona iratsinda rero. Muri iprona nyene bose bari muri iprona. Iyindi migambo yari yaraheze kare, yari yahagaze. Hari umugambwe mbega Pepe umengo Pepe n'ibindi migambi mito ariko iprona vraiment niyo yatwaye intebe nyinshi. Hanyuma
hari mu kwezi kwa gatanu hanyuma umengo muri prona Mwambutsa yari afise ingorane na politiki kuko yaragaragaza gusanura ibiriko birasambuka yaragerageza gushyira hamwe abarundi ariko bikanka uko bavuga jewe sinabikurikiye neza nuko yasabye y'abahutu muri prona ngo batore premier ministre ngo birabangira baguma bashwana hagati yabo hanyuma acati rero usanga ari izo reka ufate Biha Leopold wari we aba premier ministre ariko muri uyu mwanya yari yamaze gushinga umuntu yitwa Nyangoma Gervais ngo abe directeur general tugira rero situation tugera ahantu Biha yari premier ministre wa mbere Nyangoma akaba perezida w'abadirecteur generaux yari nka premier ministre vice premier ministre araba l'administration nta leta yindi yari ihari amaministeri yari ategekwa n'abadirecteur generaux ibyo bigenda gutyo kugera muri itariki 13 ndakeka ukwezi kwa 10 aho haba abantu bagera groupe y'abantu bagerageje gutembagaza intwaro y'icyami baratera mu ngoro y'umwami umwami arirwana ko Mwambutsa arahunga ahungira Bukavu Leopoldville Mengo Kinshasa y'ubu acagenda i Buraya ntiyasubiye kugaruka kandi rero mu migenzo y'Uburundi bavuga ngo abami bitwa ba Mwambutsa baguye mu mahanga tigeze agaruka Donatien Bihute ndibaza ko tuzogaruka kuri ibyo bintu byinshi mwabonye icyo gihe ubwo twashaka ku mwami Mwambutsa n'umwami Ntare ko mwarakoranye nabo mwarababonye ushobora kuba bitari hafi cyane kuri Mwambutsa ariko na Ntare mwaramubonye mbe umwami Mwambutsa yari ameze gute mumuraba umwami Mwambutsa yari niwe yatwaye imyaka myinshi 50 yari wa kabiri tuvuge inyuma ya Mwezi Gisabo yatwaye imyaka 58 Mwambutsa yatwaye 50 Mwambutsa rero umuse wiwe wapfuye mbicije arerwa na nyina na nakuru yitwarira ku mutima niwe yabaye regence niko sinzi ko bivuga mu Kirundi uyo riri ku mutima apfuye arerwa na Narume Nduwumwe na Karabona cyane nibo bamureze kugeraho babona ko akuze baramureka abo umwami w'u Burundi abariwe rero afata ubutegetsi nyakuri ibyo nibyo nzi uko ndabizi rero nuko ubutegetsi bwiwe tubishyire mu bihe bibiri mu bukoroni yari afite ingorane cyane n'ababirigi n'ishengero rya Katolika bwa mbere yaranse ko bamubatiza ibyo byarashavuje cyane abapadiri cyane cyane Musenyeri Gross yaranse ko
yuko bamubatiza kandi n'umuntu yashaka korohereza bose amadini yose nk'aba protestant b'Anglika baragerageje kugira ngo baze i Burundi abapadiri b'abakatolika barabarwanya baciye ku bashefu biranka hanyuma Mwambutsa niwe yafashe ingingo yo kubaha itongo i Bururi kugira ngo batangure nabo kwigisha religion yabo. Mwambutsa n'umuntu atigeze abatizwa, yaranse kubatizwa aho ababirigi cyane cyane abapadiri ntibamukunze cyane, baramugerageje kumurwanya cyane cyane urabye i Rwanda Rudahigwa, Mutara Rudahigwa we yaremeye arabatizwa n'igihugu kiba gihango umwami Kristo. Abapadiri rero ntibamukunda kugira aho bashaka kugira ngo bamukure bimike baranyanga, abashefu baranka bose, ari abatari abezi baranka ati uyu ni umwami w'Uburundi, Mwambutsa baramurwanira. Ibyo birekana neza ko atumvikana cyane n'abapadiri kuko yashaka kugira ngo areke abarundi bitorere religion bashaka kujyamo. Mbere yarafite n'akantu kukundana cyane n'abamizirima, urabye ku ngoro yiwe ku kirimba cy'umwami Mwambutsa i Muramvya hari abamizirima benshi. Mwambutsa yari umengo yashaka kugira ngo abarundi bose bagire religion bitorera. Icyo rero nicyo jewe ntushobora kuvuga. Independence imaze kubonekanaho yaragize ingorane n'ababirigi kuko constitution ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi bw'ingoma y'u Burundi ryari ari kopi ya ibwirizwa nshingiro ry'ababirigi. Ibwirizwa nshingiro ry'ababirigi rero rivuga ko umwami adategeka, le roi règne mais ne gouverne pas, niko bamwe rero ubundi bagashaka ngo Mwambutsa nawe nyene yigenze nka roi Baudouin, ubundi ati sibyo, twebwe Burundi umwami w'u Burundi biganza asabwa, ntegezwa rero kwemeza ububasha bwanje, ubutegetsi bwanje bukenerwa n'abarundi, ntidushobora gukurikiza ingendo y'ababirigi. Aho ntiyabyumvikanye ko n'ababirigi, ntiyabyumvikanye ko n'abategetsi bamwe b'abarundi. Icyo nicyo ntushobora kuvuga. Inyuma ya independence hariho n'ibintu byinshi ndamuzi ko ni byinshi, ariko nk'abantu nk'aba Nsengiyumva Remy akiriho na Masumbuko baramuzi ku Nsumbu, kugira ngo mumenye neza uko Mwambutsa yari ari, mwobabaza bashoboye kwemera, nibo babizi kundusha. Umwe ari ngaha Montreal, undi ari Abidjan muri Côte d'Ivoire. Aho independence ibonekeye gushikaho agiriye bashatse gusenyura intwaro yiwe ya tentative ya coup d'etat yo muri 1935, mwe mumubona nazirya njyane zariho yazifatamo gute?
ni ibintu byamubabaza cyane kuko urabona hariho amashami ya Iprona, Casablanca na Morovia yaciye agenda kugera ashika kuba amashami y'abahutu n'abatutsi. Abahutu ugasanga bari muri Morovia, abatutsi bari muri Casablanca, ariko hari abatutsi bari muri Casablanca n'abahutu n'abatutsi bari muri Morovia, ariko twivuze mu ncamake nuko byari bimeze. Akagena minisitiri wa mbere wa Morovia, wa Casablanca, wa Morovia bakamurwanya, bakamukura, gashyira ko Morovia, Casablanca bakamurwanya. Nuko byagumye bigenda, ariko nk'uko nakubwiye ayo mashami abiri yaciye aba amashami y'abahutu n'abatutsi. Muribuka ko yatanguye na leta ya Rwagasore amaze gupfa, ngenda ndumwe, haza Nyamuya, Muhirwa na Nyamoya, biragenda gutyo. Bamina yaragerageje kugira ngo agene umuntu witwa Nyangoma Gervais, abahutu bakunda cyane, abahutu batari bake, ariko yari umuntu afise ururimi rudashemeye namba, n'imigendo idashemeye, baranga abantu benshi baranga. Niho yarondera yagerageza rero aho ni hahandi Iprona imaze gutsinda. We ntiyari muri Iprona, ariko abahutu benshi baramwiyumvamo, bagashaka ngo Mwambutsa mugene, Mwambutsa aranga. Niho rero yagena Biha kugira ngo abe minisitiri wa mbere, ariko hamera nk'uko bumvikanye uko Nyangoma yaguma ari batwara abadirecteur general. Twebwe twari abadirecteur general, ariko kuva mu kwezi kwa gatatu kugera mu kwezi kwa cumi aho Mwambutsa bamukura, nitwe twategeka minisiteri, nta minisitiri yari ahari. Uravye Mwambutsa atwara ari umwami, ariko hejuru yiwe hari ababirigi, agasubira independance ikaboneka, agatwara abarundi batanguye kuryana. Ni umwami asa n'utorohewe na gatoya. Ntiyari yorohewe na gatoya, byaramubabaza cyane. Yaragerageza kugira ngo asanure ibyo biriko birasambuka, bikanga, ugasanga bose baradadaza. Byaramubabaza cyane, ndabizi. Yahunze muri 1965, aguma ategeka ari Geneve cyangwa Marbella. Mwambutsa nyine Geneve, Marbella ni muri Espagne. Mwambutsa yategeka ari hanze. Yategeka ari hanze, tukaza tugenda kumusinyisha babyita ngo amategeko y'icami, arrêt royal, nka budget ya 1965, ni bonus kamwe n'ubusa yamusanze Geneve kuza kuyisinyisha. Ibyo rero ni ukuvuga abarundi barabinegura cyane, kandi ako kuka kabi hagati yawe n'abarundi batari bake niko katumye abarundi benshi bemera ati reka duhindure. Umuhungu wiwe ko yemeye kuza kugira ngo atware igihugu, reka tuvyemere, twemere iyo kudeta y'umuhungu wiwe, amusubirira Ntare. Ariko Ntare yari umwana vrema, yari afise imyaka 18 cyangwa 19. Kubera ko byise kudeta, ntikwari gusubirira umwami asubiriwe n'undi mwami. Muri kwezi kw'indwi aho Ntare yafata ubutegetsi,
ntiyari umwami yari samuragwa kuko bagiye kumwimika muri septembre niho yabaye umwami aho rero jewe naba ministre de finance et de l'économie ni mu kwezi kw'indwi aho yideklara yuko ari umwami atari umwami ari samuragwa nka chef d'état intérimaire hanyuma agena Micombero kugira ngo abe minisitiri wa mbere baca rero niho jewe naba nome minisitiri minisitiri w'ikigega cya leta nshinzwe ikigega cya leta n'ubutunzi Kanyaruguru nawe acaba minisitiri du plan mvuga Kanyaruguru kuko niwe twari twarakuranye muri college mu twiganye no muri universite twagumye turi abagenzi n'uyo kamwe gusa rero we wari cyariho nguyo wundi rero mwoshobora kubaza nawe ashobora kugira icyo avuga kuko niwe agiye kumusinyisha decret ya budget 1965 yamusanze Geneve hanyuma icyo novuga ni uko Mwambutsa yari umuntu atifata nk'umwami bategera n'umuntu yegera bose murazi ko abantu benshi barazi ko yahora yitembereza n'imodoka yiwe ata protocol ata abantu umutekano we bamukurikiye cyane bari kumwe wenyine na vola imodoka y'umuntu yari Lincoln cyane Buick naramubonye nta kabiri gatatu ubwa mbere yansanze ndi umwana bisa nk'imyaka 10 mu rugombo ari wenyine hariho umuzungu witwa Wagmans niwe yari karakora ibintu bya mapezana afise umugore w'umunyarwandakazi n'abana babiri abo bana twarangana hari bato tukakunda kugenda gukina iwe hanyuma umunsi umwe tugiye ababoyi baratubwira ngo ntimwinjire hanyuma tubona umuntu araje aricaranye n'uwo muzungu barafata petit déjeuner twebwe turiko turaraba hanyuma Mwambutsa aragenda agiye ababoyi nibo batubwira ngo iyo ni umwami w'uburundi nuko yari ameze yari umuntu simple murazi ko yitembereza murazi ko hashitse naho aza guha lift wa Mugereki Kajorgis yishe umuhungu wiwe atabizi avuye Igitega yari umuntu yisohokera nk'uko abishaka abantu benshi hariyo n'abamunegura uko yagenda muri Vadani akitambira nk'abandi akabavuga n'abandi atangorane ariko hari ababimunegurira ibyo ikindi abantu baneguye kandi gitegerezwa kuba cyaratumye bemera ko bohinduka intwaro yohinduka umuhungu we bakamugerageza hari abantu benshi bamunegura ngo yarataye abamikazi afatana n'abantu b'amahanga bamwe bakababona muri palais ibyo byarashabuka abarundi benshi ariko niko yari ameze Mwambutsa n'umuntu atigeze akundana cyane n'ababirigi kubera ibyo nyene yuko ababirigi batamufata neza nk'uko bafata neza umwami w'u Rwanda kubera ko ari umukristu kubera ko umwami w'u Rwanda yarabemera cyane mbere yarakundana cyane n'abanyamerika kurusha ababirigi
perezida wo muri Etats-Unis Lyndon Johnson aramuronka neza amufata neza nk'umukuru w'igihugu tuvuge yari afise akantu ko gukunda cyane abanyamerika kurusha ababirigi kuko ababirigi bari muri abo nyene bashaka ngo bamukure bashireho baranyanka ubwo mwambutsa kugira abantu ntibamwumve kwiwe kwifata kwiwe ntibwari uburyo bwo kutemera kuba igikoresho cy'ababirigi kuko yavuga ati nitwa ko ndi umwami ariko nta bushobozi burenze mfise agaca yifata kumva gutuma ababirigi bashavura ko atemeye gukoreshwa ibyo bifuza gukora ari uko kubatizwa ari n'ibindi by'iminsi yose mu ngingo zimwe zimwe ntibwari uburyo bwiwe bwo kuresista muri ako kayira gato yari afise birashoboka vraiment birashoboka kuko n'umuntu rimwe hariho conseil supérieur du pays yari nka parlement y'abarundi niwe cyane niwe yarayihagarikiye ukabona rero ko yakunda gufata iyo conseil yakunda gufata ingingo zitajyanye n'ibyo ababirigi bifuza yarabafitiye ako kashavu kuko bagerageje gushaka kumukura bikanka abarundi akaba aribo banka babandi bari muri conseil supérieur les régents baranka baranadadaza mbere bavuga ko n'abaranyanka yabagiyemwo kurwanira umwambutsa kandi baranyanka burya ntibankana na mwambutsa baragenderanira haravuzwe ibya Tanganyika ko yo barigeze gusinya yitanga oya bavuga ko byarabaye biryo ivyo icyo nzi nuko ahandi Burundi bwari ko bararwanira independence ababirigi baragerageje kugira ngo bagire Bujumbura bagire ngo ville cosmopolite bagire nk'uko abongereza bagize Hong Kong ntibe y'i Burundi ntibe yo muri Congo ntibe ngo ibe une ville cosmopolite une ville gisagara cigenga nk'uko ababirigi bari batanguye kugira i Bujumbura de centre extra coutumier aho amategeko y'icami atashika atakurikizwa hakurikizwa amategeko y'ababirigi bashaka kugira ngo Bujumbura bagire nka Hong Kong cyane cyane babonye ko bagiye guta Congo n'ubundi bashobora gutakara baramuja ko rero baramuremera yaragiye kubyemera ariko umuhungu we Rwagasore ararahira aradadaza umwambutsi yaramwemera cyane ararekura arareka icyo cyumviro cy'uko Bujumbura yova muri royaume z'Uburundi ngwibe ville cosmopolite tugaruke ku mwami Ntare wa gatanu nawe twibutse ko umwami Mwambutsa yapfuye itariki 27 mu kwezi kwa kane muri 77 niba ntihenze agapfira muri Suisse yego umwami Ntare yapfuye itariki 29 cyangwa 30 sinzibuka neza umwami Ntare yarameze gute wari watanguye uvuga ati yari akiri muto cyane umwami Ntare urumva yari akiri muto ariko yari afise abamuhanura abaryango biwe abategetsi bari cyangwa abantu bakomeye bari bakorana na se wiwe
umwami Ntare afashe ingingo y'uko ni kwari kumukura, kwari kumusubirira ku nguvu. Itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi muri 1965 kumbabarira, niho yagira leta. Ubwa mbere nsubira inyuma, inkuru y'umwana isubira inyuma. Umwami Ntare ego yaraje n'ivyo, icyo nibagiye ni uko Ntare amaze guhunga imbere y'uko yimikwa, umwambutsi yari yamuhanuye ngo ntubigire wikurwa mu minwe y'abansi bazogukura, yari yabimubwiye. Ariko ubundi aranka, aremera, baramwimika. Hanyuma bamwimitse, bamaze kumwimika, Ntare iminsi ntiyamaze iminsi, icumbi riramukura. Bamukuye hari 66 mu kwezi kwa11, 66 twari kumwe Kinshasa. Yari yagiye Kinshasa guhimbaza umwaka wa mbere wibuka aho Mobutu yafata ubutegetsi. Ageze Kinshasa yari afise amasukise menshi, abantu baramukunda, urabona yari umwana mwiza muremure w'intore. Hanyuma iminsi mikuru iheze, ahaguma Mobutu amusaba ngo ahagume iminsi mike uko ashaka, tugumana nawe. Hanyuma rero niho Mobutu bagiye muri resitora, bamutelefona guverineri w'i Bukavu ati Ntare bamukuye. Mobutu aragaruka muri salle à manger aho bariko barafungura, arabimubwira ati ingo wumvirize iyo telefone. Araza kumviriza telefone, yumvirije imicombero ariko aragira declaration y'uko bamukuye. Ntare biramubabaza cyane, agenda ariyugarana aho bari bamuteguriye mu ngoro ya Premier Ministre Kinshasa, niho yari ari. Twebwe twari mu hoteli n'aba Primo Niyongabo, Joseph Cimpaye, kandi n'abantu benshi, na Bimpenda na Bitolirobe. Hanyuma umwambutsa rero yumvise ko umwana we bamukuye ati ingo, amusanga Bruxelles. Niho rero yamubwira ati mbe nakubwiye ko barya abantu bazogukura, bigira ngaho rero bisigaye sinabimenye, nagiye kubimenya hanyuma. Ntare yagarutse, aho n'ibindi ni chapitre yindi. Wewe muri kumwe umubona yari ameze gute? Ntare nyine. Ntare yari akiri umwana nawe nyene, yari akiri umwana, yari afite bonne volonté nk'uko babivuga mu Gifaransa. Yashaka kugira ineza y'u Burundi, ariko akaba akiri umwana. Ingingo yafata ndakeka yahanurwa n'abandi, barya ba Denise Ngiyumva, bandenza ko muramu wiwe, ba Bitolirobe, ba Busigo yabanyindanye ari EDK, n'umuryango wiwe rero
ndabibagiye bamwe umuntu ambaza umutima abo bose bagerageza kumuhanura ariko nawe nyine urumva aje azana n'umugenzi wiwe umuzungukazi kandi abarundi rero ibyo byarababaje cyane se yazanye umunyamahanga muzana muri pale kandi hari abarundikazi none umuhungu we nawe nuko ibyo byose byatumye abarundi benshi bamukura ku mutima cyangwa bamunegura tuvuge baramwemera n'umwami w'uburundi ariko baramunegura cyane ku myifato yo kuzana abanyamahanga muri pale kandi hari abarundikazi bashobora gutora akubakana nabo bakaba bamikazi hari abana yasize inde ntare oya yasize ntabonze nta mwana yasize none mwebwe mwasuye i Burundi gute inyuma yaho intwaro ihindukiye muri muri delegation hamwe n'umwami ntare twebwe twashatse gusubira kujabuka ngo tuve Kinshasa tugende Brazzaville hanyuma kuva Brazzaville turondera indege kujya i Burundi minisitiri wa Mobutu yitwa Bomboko aratubwira ati ntibishoboka yitwa Bomboko Justin Bomboko minisitiri des affaires étrangères aratubwira ati ntibishoboka ko si byiza ko mwojabuka mu bugeni muri Congo kuko byoba byerekana abantu benshi bakumvira ko mushatse guhunga Congo donc uko twebwe turi kumwe na ntare twebwe ntaho duhagaze nimugume ngaha muzogende ibintu bimaze gutureka hanyuma niko byashyitse rero amadone tubajije ko twashobora kugaruka i Burundi batwemereye dufata indege kugenda i Bukavu tuva Bukavu tugenda i Kamembe dufata indege tugenda i Rwanda Kigali kuva Kigali tujya dufata indege kuza i Burundi ntare yasigaranye umengo n'abimpenda n'abandi bake ariko abasigaye bose twaragarutse i Burundi dukurikirana nta kibazo mwagize mutashe nta kibazo twagize dushatashe jewe nagarutse habaye repubulika rero icyo gihe baciye bicombero ange na kuba minisitiri kubandanya amabanga nari mfise yo muri finance nyine inyuma yaho no kuri bagaza waragiye muri leta ariko jewe maze kujya muri finance nanjye nagize ingorane na micombero arankura banyagiza ibintu hanyuma ngo ndi mu makudeta yasimbananiye atari ibyo n'ibintu birebire sinobigaruka ndaja muri residence surveye hanyuma mvuyeyo micombero niko yari ameze arampamagara ngo asubire kugira minisitiri ndanga jewe urabumva bamaze iminsi bavuga ko ndi muri bya kudeta banza ureke bituruke ngende muri prive hanyuma nzogaruka abantu bamaze kwibagira ibyanshikiye aremera nkora muri BCB hanyuma ngeze muri BCB rero niho minisitiri Hicubundi yari yansubiriye avuye mu Washington bavuze ko Burundi bushobora kugira administrateur muri Banki Mondiale araza arabimbwira ndabyemera hanyuma Hicubundi arabandikira baca bantumira kwitike ndagenda muri Banki Mondiale nagumyeyo rero imyaka ine
hanyuma intare yapfuye je batariho ndi muri Washington evenema za 72 jewe byashitse muri 72 siho nari muri banki mondiale ariko naragerageje kumutelefona nta telefone ngendanwa nk'ubu dufise za telefone mobile nkubwira nti ntugende i Burundi biranka ko ndamushobora kumutelefona ndamuhanure ntagende i Burundi. Mu bantu bapfuye mu 72 baba Abahutu cyangwa baba Abatutsi hari abagenzi bawe barimo? benshi cyane hari Abahutu hari Abatutsi. Mu Bahutu novuga hari uwitwa Munsi Marongo yari umuporona akomeye cyane wo mu Rumonge twari twaranagawe kabiranye inka. Munsi Marongo arambabaje cyane. Abahutu Abatutsi nabo ni benshi cyane bapfuye 72. Nibara itadushikiye nibara kuko ingwano zacu zihagarariye ku moko n'amafuti. Sinzi ukuntu bivuga n'amafuti y'abantu atakindi bafise atari uko badashobora kugira projet societe ngo batere imbere iteze imbere igihugu bagahagarara kuri religion cyane aho abantu baturuka agatumba cyane ubwoko kugira ngo umuntu ashire imbere ubwoko mu gutwara igihugu aba ari retardé mu mutwe abatari badakomeye. Ubona iyo myaka wewe wakoreye leta wabaye muri leta ugakora muri za banki mondiale ugakora hirya no hino urabye Burundi no munsi ubona ari ubutezi kuzova mu bibazo nk'ibi burimo? Urashobora kuvayo bugize intwaro ibereye bagasanura ibyasambutse bakita ko cyane neza y'abanyagihugu. Ni ibintu bishoboka ariko bwa mbere turakeneye kubahiriza akazina ka muntu, turakeneye sekirite. Sekirite rero sinzi ko tuzoyibona kuko numva ko hari ingorane ariko bishikira ibihugu byinshi no bya Afurika nuko tumeze. Hariho umuntu yigeze kumbwira ngo ibihugu bya Afurika turiko turagenda muri periode ya cataclysme tuzobivamo. Hari ibihugu hagana zabivuyemo byaciye muri cataclysme zabivamo. Kubona Uburundi busigaye igihugu cya nyuma ku isi mu bukene ubona byavuye kuki? Kubera ko iterambere ngo bataryitayeho cyane, ko iterambere si iry'abantu bamwe ni iry'abantu bose. Iterambere atari iry'abantu bose, si iterambere kuko bihera ku ngorane nyinshi. Durasibye ihute, murakoze cyane. Tuzogaruka kuko hari byinshi twobabaza mwabonye mwaciyemo n'iby'uno munsi mushaka kugira icyo muvuze ko muzodukundire dusubire tugaruke kuko parcours yanyu ntayo twavuze cyane aho twayiciye ko twashatse cyane kugaruka ku mwami Mwambutsa no ku muhungu we Ntare bose bapfuye mu kwezi kwa kane ku matariki ari hafi na hafi. Mwambutsa yapfuye 27, umuhungu we yapfuye 29 cyangwa 30 mu kwezi kwa kane nyene. Nibo twashimye kugaruka ko ku muntu yababonye yarakuze mu gihe bari batwara. Murakoze cyane ku byo mwashoboye kudushikiriza, ariko hariho byinshi bindi mwabonye mu byo mwaciyemo mu mareta mwagiye murajamo. Ni ngombwa muze murabwira abari inyuma kugira ngo hari ibintu byinshi batazi kugira babimenyereho. Murakoze cyane. Yego ndavuze ibintu byinshi cyane
aho nari muri politiki kandi ndi muri prive ndi perezida wa chambre de commerce ndi mugwizatunga kuri Ndadaye ndazi ibintu byinshi kuri Ndadaye cyane cyane turifuza ko tuzogaruka kuri Ndadaye kuko mwarakoranye na jewe nanjye ndafise ibintu ushobora kuvuga kuri Ndadaye yego mwarakoranye muri Meridian Bank murakoze cyane tuzosubira tubarondere vuba kugira tugaruke kuri ibyo bibazo bindi murakoze gufata kano kanya murakoze cyane